Bagize mwiriwe mwakeye kuri mwebwe mwese mukurikirana ikiyago cya Bose TV bivanye naho umwe wese aherereye. Kazina kanje nitwa Yohani Niyomwungere, nkambuka mu ntara ya Rutana, komine Musongati, mutumba Mawe na zone Shanga. Nkaba navuze itariki 27 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'1998. Nkaba nsanzwe ndi umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'indimi n'imigenzo y'Abanyafrika mu mwaka wa gatatu. Nkuko mwavyumvise benshi, uyu nanje nitabiriye ihiganwa ry'uyu munsi ryateguwe n'ikiyago cya Bose TV rivuga riti yaga nawe. Ico nabateguriye rero uyu munsi nazanye mu higanwa ni ikijanye n'umushikirangoma wa mbere mu Burundi hamwe na leta ya mbere mu Burundi umwaka yabereyeho, abayishinze, ukuntu yatowe n'ukuntu yagira akora. Rero ubwa mbere bwo umushikirangoma wa mbere w'igihugu cyacu cy'u Burundi yabaye umuganwa Rudoviko Rwagasore, akaba yatowe itariki 25 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'1961. Ico kibanza c'umushikirangoma wa mbere cyari rya mbere kibaho mu Burundi kuva Uburundi bwacu bwitwa igihugu cy'u Burundi. None muti vyagenze gute? Iprona imaze gutsinda amatora y'igihumbi 1961 yaciye ishinga leta. Iyo leta bashinze leta izotwara naho Burundi butari bwikukira. Baciye bakoranya abashingantahe bose bitabiriye itorwa, abatowe n'abatatowe, kugira ngo bashobore guhitamwo umushikirangoma wa mbere wa leta y'u Burundi. Bose baciye bahuriza ku muganwa Rudoviko Rwagasore, ariko we araheza aravyanka kubera ko atashima kuba umushikirangoma wa mbere, ahubwo yagomba kubandanya ari umukuru w'umugambi we Iprona w'ico gihe. Dusubiye inyuma, murazi ko benshi muri mwebwe murabitahura ko umuganwa Rudoviko Rwagasore yari umwana w'umwami Mwambutsa Bangiricenge, akaba yavukana naho bita Karoli Ndizeye, yari yagenewe ngo azosubire umwami Mwambutsa Bangiricenge. Rwagasore rero ntivyari gukunda ko aba umwami kubera ko yari umwana mukuru, yari fura y'umwami. Mukaba muzi yuko kugira ngo ube umwami wategerezwa kuba watowe mu bana b'abahererezi b'umwami. Rero abari ngaho bose bashigikira ko Rwagasore we yoba umushikirangoma wa mbere, ariko we akavyanka. Niho baca bose bakoranira i Bujumbura, basaba ko bose bahurira i Bujumbura, baraheza baramanuka i Bujumbura bavuye Gitega, ariko bahava basubizwa inyuma n'aya mabisi manini abenshi bahora bita Otrabu, baja guhurira i Gitega kugira ngo bafundike ukuntu bashobora gutora uwo mushikirangoma wa mbere. Bamaze gushika Gitega, baciye bahurira mu ngoro y'Igitega ya Pariki. Kuva mu gitondo baguma bamwumvisha bamusaba ko babera umushikirangoma wa mbere, ariko umuganwa Rudoviko Rwagasore abandanya avyanka. Niho rero mu kumvisha ko yobabera umushikirangoma wa mbere, bamwumvisha babicishije mwaya majambo bavuga bati: nyakubahwa, raba nta wundi ari bwubahuke bano babirigi uretse wewe wamenyereye. Tibisubiye we mwarabanye Buraya mu Bubirigi n'ahandi urabazi, byongeye uri umwana w'umwami, wewe bazoheza gutinye ntacyo bokugira. Ati ariko twoho umwe wese muri twebwe bamuraba nk'akantu gatoya gose. Yabankiye nk'ikiringo cy'isaha 6 araheza arataha, ariko abari ngaho bavuga bati dutegerezwa gukora ubishoboka byose kugira ngo atubere umushikirangoma. Niho biyumvira ico bokora, baratinda barafata ingingo bati tugira inama, tutora abantu 20 baduserukire, baze bagende bamwumvishe, niyagaruka bamwumvishe ko ari we ushobora kutubera umushikirangoma wa mbere.
amaze kugaruka niho rero batora abantu 200 harimwo Tade Singiyumunsi, Ntiruhwama Yohani, Nugu n'abandi baraheza binjirana nabo bariyugarana. Ico kiringo rero baraho bakigereranya nk'ikiringo c'igihe abakardinale biyugarana ariko baratora umupapa, kuko ngo naco nyene cyari kiringo gihambaye cyane muri ico gihe. Bamaze kwinjira baragerageje uburyo bwose bashaka kumwumvisha ko yabera umushikirangoma, ariko aratinda aragondozwa. Amaze kugondozwa rero mw'ico gihe yaciye yemera ko yabera umushikirangoma wa mbere. Niho rero Tade amaze kubimwemerera, Tade Singiyumunsi yaciyugura inzugi z'umuryango, agenda aravuga ati koma amashi, umuganwa Rudoviko Rwagasore atwemereye kutubera umushikirangoma wa mbere. Abari ngaho bose bakomera amashi rimwe n'impundu nyinshi n'akanyamuneza kenshi. Nkuko rero musanzwe mubizi, iyo umushikirangoma wa mbere atowe yaca atora leta nawe izomufasha muri ico kiringo. Na Rwagasore amaze kwemera ko ari umushikirangoma wa mbere, yaciye atora leta ico gihe izomufasha kugira ngo atunganize Burundi n'abarundi bose muri rusange. None muti iyo leta ya Rwagasore yari igizwe n'abantu bangahe? Yoba yatowe gute? Iyo leta ya Rwagasore y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe yari igizwe n'abashikirangoma 10, abenshi mukunze kwita ubu ngo abashikiranganje. Rwagasore niwe yaza kwisonga y'umushikirangoma wa mbere, cegera ciwe akongera akaba n'umushikirangoma w'ikigaga ca leta yari Petero Ngendanumwe. Umushikirangoma w'imibano yari Ntiruhwama Yohani. Umushikirangoma w'intwaro yo hagati yari Andrea Muhigwa. Umushikirangoma w'ubutunzi yari Gati Felix. Umushikirangoma w'ubutungane yari Nuwinkware Petro Claver. Umushikirangoma w'uburimyi n'ubworozi yari Albert Nyamoya. Umushikirangoma w'ibikorwa vya leta yari Ndimanya Inyasi. Umushikirangoma w'inyigisho yari Petero. Umushikirangoma w'amagara y'abantu yari Baredetse Petero Claver. Nkuko rero mubizi kuntu Rwagasore yari ameze, gutora ayo mantu nzenye kugena abashikirangoma bazomufasha, ntiyabatora yisunze akazuru canke ubuninahazwa bw'umwe wese, ahubwo yisunga ico umwe wese ashoboye nico ari bumarire igihugu n'abarundi muri rusange. Nanone yari yarabira mu vyumviro vyiwe yabirahiye ngo ko atazigera araba amamo canke amamuko y'umuntu uwo ari we wese, ahubwo ngo azoraba ico umwe wese ashoboye. Ivyo yabigize ngo ashigikire ateze imbere ashigikire ivyumviro vyiwe. Ivyo yabigize akwirikira ivyumviro imigambi yiwe yo gushigikira ubumwe n'amahoro by'abantu bose baba mu Burundi. Ngo abogore itunga n'ubumwe bw'abarundi bose. Nkuko mubizi muri ico gihe c'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe no kuduga, cari igihe kigoye. Abashikirangoma b'ico gihe ntibaramba. Ndavuga yuko gushika mu kiringo mu gihe c'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe na gatanu habaye abashikirangoma benshi. Navuga nk'akaronka bagiye barasubirira umuganwa Rudoviko Rwagasore. Akarorero Pierre Ngendanumwe yabaye umushikirangoma imyaka 2, igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na kane hamwe n'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na gatanu. Navuga kandi umushikirangoma nka Albert Nyamoya hamwe n'umushikirangoma Andrea Muhigwa n'abandi. Navuga nti rero
ikiringo cy'ukuntu Rwagasore yacaguye abashikirangoma ko natwe cotubera akarorero ku kuntu tohitamwo abantu b'abarongozi beza nyabo twisunze uko Rwagasore yabikora mu gihe nk'ukuntu yatora abashikirangoma ataravye Nkunzi, ataravye naka ngo nuyu cyangwa nuriya, ataravye yava, ataravye naho bahurira, ahubwo aravye icyo umuntu wese ngo ashoboye kugira ngo ateze imbere igihugu ciwe n'abarundi. Kurangiza norangiza mvuga nti igihugu cyacu cy'u Burundi kiracakeneye indongozi nziza, indongozi zibibereye, indongozi zogishikana ku iterambere kugira ngo Burundi bubandanye gutera imbere hamwe n'abarundi. Nkuko nari nabivuze nababwiye ko umuganwa Dodo Rwagasore mu gucagura yacagura uwo ubibereye kandi n'uwavyigiye. Natwe rero twosaba abarongozi b'iki gihe ko hayo hageze guhitamwo indongozi bohitamwo indongozi zavyigiye kandi zibibereye zizoshobora gufasha abarundi bose bataravye Nkunzi nkuko umuganwa Dodo Rwagasore yarafye ico ciyumviro. Nanone marazi yuko turi mu mugambi wa 2040 w'igihugu cifashe hamwe n'umugambi wa 2060 igihugu giteye imbere. Kugira ngo rero dushike kwiyo hangiro twihaye bisaba twese ko dukorera hamwe tugakora tutitangira itama kandi dufise n'abarongozi batugiye imbere kugira ngo tubone ko natwe dushigikiwe tubashe kubandanya dukora neza kugira ngo tubandanye dutera imbere twese hamwe abarundi atanumwe avuyemo. Nakarabakera barayamaze ngo ubugirigiri bugira babiri canke ngo nyamwigenda ko ntarimira impeshi. Norangiza kandi nkengurukira ikiyago cya Boss TV cyo ciyumviriye gushiraho iri higanwa givuga riti yaga nawe. Icyatumye abarundi twese hamwe tugira umutima wo kurondera kugira ngo tumenye ibyabaye kera kuri basokuru canke basogokuruza mu gihe twebwe tutari bwabeho. None rero nkuko babidufashije nibaza yuko tuzotinda tukabimenya kuko kuva uyu munsi n'isaha abantu benshi bakibona iri higanwa baciye biyumvira ko botangura kurondera bakamenya ukuri na cyane biciye mu nyandiko abakera baba baranditse basize ahantu. Ubu rero nibaza ko twese tugiye hamwe tuzorondera kumenya izo nyandiko aho ziri, tumenye ibyaranze Burundi abakurambere bacu na cyane nk'abasogokuru biciye nko mu ntwaro kugira ngo bitubere akarorero mu kungene twoza turahitamwe neza ducagura abarongozi babibereye. Igihugu cyacu na cyane ibi bihugu byacu byo muri Afurika y'ubuseruko ni ibihugu usanga atanyandiko nyinshi ziriyo, ahubwo ibintu byinshi biri mu mitwe y'abasogokuru bacu cyangwa mu mitwe y'ababyeyi bacu kuko murabizi ni ibihugu bidafise abantu benshi bize kera. Mugabo kugira ngo tumenye ubwo bwenge cyangwa ibyo abakera bacu bazi biri mu mitwe y'abasogokuru bacu, gutyo bagiye barabizana na cyane bakabicisha ku kiyago cya Boss TV cyangwa n'ahandi bizoshobora gusigara mu gihe bazaba batariho. Natwe tuze turavyumviriza abarundi bose babimenye maze bazibamenye ubutunzi bw'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ndeka ngeze ngaha nongere nkengurukire mwese mwahisemwo kumviriza ikiyago cya Boss TV aho muri mwese ndabashimira mvuga nti mwakoze kudukurikirana cyangwa mwarakoze guhitamo ikiyago cya Boss TV naho ubutaha tuzoba dusubira murakoze.